kubesha uburyo u Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukorana u Rwanda hajya rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza Manarabwira rero n'ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje wabikubwiye ni president w'u Rwanda President Kagame tuvugana rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje babwire aho bahara ba FDL nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye nitwabatera ucamenya ko tutabashigikiye muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDL uno munsi je naguma mbaza ingabo z'i Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDL Ibihe byiza kuri mwebwe mukurikiye Sura TV 1 nizera ko ibintu birimo biragenda pola. Yes, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste bakunze kwita Neva avuza amagambo adasanzwe ngira ngo kubibazaga umubano mubi uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi ibi byose biteye ubwoba ndetse atangaje amagambo namwe ngira ngo mwiyumvire muvugisha ukuri ndabizi neza ko iyi video abarundi abanyarwanda mwese muri buze kuyiburiraho mwese mwumva urimi rumwe ndagira ngo mwumve neza muze kwandika muri comment igihugu mwumva ko koko gishotora ikindi ni amagambo ateye ubwoba agaragaza ubushotozi bw'u Burundi ariko kurundi ruhande akagaragaza ukwiregura ku Burundi ndagira ngo mwese mujajinge mukanya turuze durira muri comment rero turazinanye twese je nko niyo duhuye je ikibazo mbaza n'ikimvuga nti no ndacarindiriye ko mushira mu ngiro ivyo twumvikanye ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufisi yindi ntumbero twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira mushaka ingwano tuzoyakira mushaka amahoro tuyakire twho twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda je narabajije basi nimuvuga ico u Burundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro mutubwire ico muduhora eka ntacyo barigira bambwira hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana akavuga bati none iki kibuci mu minsi ya vuba aho bari biganiro bikaba byose nta mezi yo bashikata narahera hika atanu ni mezi erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana none nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose erega byose burya twahejeje kuvyumvikana hasigaye gushira mu ngiro gusa none woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hari hakandi kantu twasanze twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi ico gihe baca baturya ka batubwiye bati ngo hano turangene vya bindi twabishira mu ngiro twebwe ntitwigera twanka hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko mwoshira mu ngiro nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongo nabo bati ntidushira mu ngiro kubera iki namwe nimubanze mukora iki ico gihe twoca tumenya tuti twebwe natwe twakwiye gukora iki irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro ntacyo batubwiye natwe twokora twabwiye tuti twebwe zana aba bantu muhishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo hava mubica urabona nk'umuntu afata umugenzi wa nawe akamwita umwana wiwe birababaje mugabo yabwira nabo twafashe mu mushuhira nta Burundi sabicanye Burundi nabo twafashe mu mushuhira bari barakiriwe imanza none ubu vyahoze niho ahubwo je ndabwira nti nimudufashe kugira ngo tuje mu yindi nzira ivyo butungane kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora umva yuko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera hariho abatarahana je nta mukuru w'igihugu n'umwe tudakundana usanga ari kibazo aho niho twagira tuje kuri AFC M23 baragira amasezerano u Rwanda rwagira amasezerano na leta ya Kongo barumvikana ingene guhagarikwa intambara namwebwe nibuka niyo mwari mwagiye muri Amerika ariko uyu munsi intambara ntizirahagara mwebwe nko mubibona gute cyangwa umuntu yuko byogenda gute kugira ngo ajye amasezerano aje mu ngiro nariye namwebwe musanzwe mufise abasirikare mu gihugu cya Kongo nko ikibazo cya Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo
ni ingwano yatanguye kera mu 1996. Iyo ngwano yatewe n'igihugu ca Kongo. None Kongo gitorera umuti gute kandi iyo yatariyo yagiteye? Kongo novuga nti nowofasha kugira ngo bene ingorane batora umuti. Mugurumva iyo ngwano yarandukije abakongomani, irabandukiza gushika abakongomani nabo bavuga bati nanje ndahikike nshike ku nyungu zanje. Burya rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo ca Kongo byaciye mu nzira nyinshi. Hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo, n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo. Uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo narakiriye n'intumwa ejo zarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Kongo baje kumbwira aho bo bagejeje mushyira mu ngiro y'ivyo bategerezwa, ku buryo numvise mbere ko babigejeje kure cyane. Ndabatera n'intege mwe nimubandanye kugira ngo iyo ngwano mwatewe niba bavuga ubu niho bavuze none kijya gihe babateye kuko leta kogira ikigiriki kandi yari yateye u Rwanda. Uno munsi rero niba babagiriza ngo hariho abantu babi wanyu si baba batumiye, icyo bakora bavuga bati turondera inzira zingene batahi waho barebe udukwege. Urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose ibaganiriza ivuga iti ubu rero nukwiga ingene musubira mu gihugu cyanyu. Kandi rero ntuzi igitangaje nuko nasanze hari n'abari mu karere gakontorwa n'u Rwanda nyene na M23 FDL. Yego hariho abari muri iyo ntuze kandi n'u Rwanda ngo rwaravyemeye. Tukiri ngaho Uvuga uti mbega none wowe ushaka ugatora umuti wa kibazo nawe utarabutora kandi wewe nyene ubafise buntu. Icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDLR bakorana n'ingabo z'u Burundi, bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi. Hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Rwanda. Barabavugisha uburyo u Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukorana. U Rwanda hagera rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda. Igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza. Igihe tukije Kongo bwa mbere igisoda cyo cyatwara urwego rw'iperereza muri iryantuze Etat Major General, u Rwanda niwo rwatwara service de renseignement. Narabwira rero ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje. Wabikubwiye ni president w'u Rwanda President Kagame. Tuvugana rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje babwire aho bahara ba FDLR nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye, nitwabatera ucamenya ko tutabashikiye. Muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDLR. Uno munsi je naguma mbaza ingabo z'i Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDLR? Bati twe ntabo turabona. Ubu rero niyo bambwiye uko aba FDLR bari Ituri, nta ngabo z'u Burundi ziri hariya Ituri. Abandi bari mu burere burimwo M23 n'u Rwanda, nta ngabo z'u Burundi ziriyo. Mugo bavugije ko hari uwo yavuze yuko yatengana ne mu 2015 undi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera mu mitwe. Naravyumvise ugutuka ntagutorera. Reka je ndakubwira buryo urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripeutu FNL, urabaza neza icyo twapfuye. Abanyarwanda bo wumva ngo naba FDLR rwitera hamwe babwiye Paripeutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi, yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri. Baca babosha Paripeutu FNL ko dutera. Mbwira ingene rabo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi kandi baza abatutsi twebwe barimwo sabuno muzi gusa barimwo ntibatubeshera. None mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha. Mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira rubwira amakungu ko twebwe turi babi, kugira ngo basigura igituma bafise bajya bariko bica abarundi, basigura igituma aribo babogekerereza. Ivyo ntibibaho. Hanyuma iyo FDLR rumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo. Twebwe igisoda cy'u Burundi cyagiye gufasha leta ya Kongo, rega su Burundi buriko bugwana muri Kongo. Twebwe twarahaye agacumu kubumwe
igisoda ca Kongo turarungika ingabo ziri kuri komandema ya leta ya Kongo. Ntushobora kumbaza ngo mbega ngo batondesha gute? Jewe ndatanga ingabo muri Somalia, ndatanga ingabo n'ingabo za Union Africaine, si ingabo zimaze gushikaho zambara umwambaro wa Union Africaine. Muri Central Africa zishitseyo zambara umwambaro wa ONU, burya ntibitwa aba ingabo z'u Burundi, ni ingabo za ONU muga zavuye i Burundi. Nico gituma abantu bakwiye kuza baratandukanya kumva igihugu kirungitse ingabo mu kindi gihugu kugira gitabare, ntikigiye gutera, kigiye gufasha. Ico gihe si ico gihugu kiba kiriko kirabikora, biba biriko bikorwa n'ico gihugu. Rero kuvuga rero ngo FDLR iyo u Rwanda rwagirije FARDC igisoda ca Kongo bayikora na FDLR, umva cavuga ngo n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC, no kuvuga yuko ikorana na FDLR. Nivyo babagirije muga ntimpava bavuga ngo no Burundi baranabwagiriza barabivuze cyane. Ejo bundi barabashize mu dwi cyane yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminembwe. Gabanze nakubwire mbere bararenza ko bavuga ngo genocide kugira ngo ibintu muze murabitegera neza. Mpere kuri M23 baji Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba.